Intahengirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Yesu arakiza. Ndabahaye yambu cyane rwose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Imana ibahezagira muri hose. Ndashimiye Imana inyemere kongera kuvugana mu cya kiganiro itegure Yesu araje. Imana impaye umwanya irakoze cyane. Nawe ndagukengurukiye abantu bakunda kumvira ijambo ry'Imana bakariha abandi. Abantu batigungana audio. Imana iguhezagire izoguha umugisha izoguhembere igikorwa uri kurakora mugenzi. Ushishikare ubwira abandi bya Kristo. Yesu abahezagire uyu munsi maze mutima wanje muri kiganiro iteguye Yesu araje ijambo riri muri Zaburi. Uhaye ikibi akanwa kawe ururimi rwawe rwigenera ubugunge. Zaburi ya 50:19. Zaburi ya 50:19. Yohana igice cya mbere ku murongo wa 47. Yesu abona Natanayeli aza kuri we amuvuga kate umwisirayeli by'ukuri atari mu bugunge. Amen. N'uyu murongo mutoya ariko munini cyane imbere mu mutima wanje uvuga ko iri jambo ntube mu bugunge. Ntubemwo ubugunge. Ubugunge ni icyaha gitaboneka ari kibonekera mu nyifato kibonekera mu ngiro. Uko nyene nikiboneka ko umuntu ari mu bugunge ariko ivyo tubona ni bibi bija guseruka byerekanwa n'ubugunge. Ubugunge harimo ishari, ubugunge harimo inzigo, ubugunge harimo kubesha. Ubugunge byose birahekeranye. Iyo umuntu afise ubugunge afise ishari. Iyo umuntu afise ubugunge aba ari umuntu abesha. Iyo umuntu afise ubugunge aba ari inzigo, afise inzigo. Inzoka ngo yarusha ubugunge ibikoko byose kuko yarakunda kubesha. N'ishari riba ririmwo. Imana dutabara. Dawidi aravuga ngo uhaye ikibi akanwa kawe kandi uhaye n'umutima wawe ubugunge. Ubugunge rero bugendana n'ishari bukagendana n'inzigo. Keba ahanini ubugunge bugendana n'ishari n'inzigo n'ikeba. Inzoka rero igira inzigo kuko umuntu yarabayeho neza igomba kumukura mu bwiza bw'Imana. Niyo mpamvu ntiwenda bija ko cyane yagiye ikabesha Adamu na Eva ikabagira nabi kubera yari mu bugunge. Ani dutabara yari mu bugunge. Ntuzere nawe agira ubugunge. Kayini na Abeli bashikana baba baravukana n'ukuri baravukana ikeba ryamye kuva kera. Ubugunge bwawe kuva kera. Kayini agirira ubugunge navuze hatangura ishari agirira ishari mugenzi we ko yakiriwe n'Imana yo mwijuru. Mugabo Imana iramugabisha ngo irabona ko yagize ubugunge mu mutima wiwe. Niwakora neza ntuzokwemerwa icyaha kibunze ku rugi.
mukundwa, aha banyumva, ntihabuze abantu bafitiye ubugunge bagenzi babo, ntihabuze abantu bafitiye ubugunge abo biririmbana, ntihabuze abantu abakozi b'Imana bafitiye ubugunge abo bikorana ibikorwa by'Imana, ntihabuze abantu bafitiye ubugunge abo bisengana, ntihabuze abantu bafitiye ubugunge abo bivukana. Imana idutabara. Ibyashitse kuri Kayini ntihabuze abo byoshika ko muri uyu munsi bavukana. Iyo rero umaze kuzana ishari haca haza ubugunge, ikeba rije munyuma haza ubugunge, bwo ubugunge ni ugutegura kugirira nabi uwo muntu. Imana idutabare. Ntukagire ubugunge mu mutima wawe, ntugahe ikibi cy'ubugunge mu mutima wawe, kuko Akani yagihaye ubugunge ariba. Kayini yahaye ubugunge yica mugenzi we. No muri iyi myaka yacu hariho abakozi b'Imana bafitaniye ubugunge, hariho abaririmbyi bafitaniye ubugunge, hariho abamama usanga bafitaniye ubugunge n'abandi bagenzi babo, hariho abagabo usanga bafitaniye ubugunge n'abadandatsa hamwe, abantu ugasanga bafitaniye ubugunge ku kazi, bakorana ku kazi, abantu ugasanga bafitaniye ubugunge abo bari babana. Imana idutabare. Hatano kuzikeba haza ishari, ibyo bica birakurikira ubugunge. Ubugunge ni bubi. Ubugunge ntuzoburonkana amahoro, ubugunge ntuzopfa ubutekanye mu mutima. Yesu Kristo aramenya ko abantu bari nk'ubugunge ari benshi, arashika ko mu icyaha kibunze ku rugi. Imana idutabare. Sawuli agiye ubugunge Dawidi ko agiye gutera imbere. Imana idutabare. Haza kishari, haza ngo Dawidi yari yishe ibihumbi n'ibihumbi, indiri n'indiri, ariko Sawuli ngo yica bakeya, abantu batakubivuga. Imana idutabare. Iyo abakozi b'Imana bakwana ari babiri, kumbura umwe akagakundwa mu ishengero, ubundi atakuzanira ikeba, atako kumuzanira kugwanko, akamugira ubugunge, agaca arondera ingene bomukuraho, cyakabonera ingene yomwagiza, nawe akamuhagarika. Ugwanko karurinjiye, ikeba rikinjira, ubugunge bukinjira. Uhaye kibi umutima wawe, uhaye ikibi ubugingo bwawe. Aha ni muri Yeremiya ngo umuntu wese agendanira ubugunge mugenzi we. Imana idutabare. Ntitubemwo ubugunge bakundwa b'Imana, ntitubemwo kugendanira ubugunge, tubugendanira abo dusengera hamwe, abo tubana, abo tuvukana, abo dukwanirwa by'Imana, abo dukwana iby'akazi ka leta. Oya, umuntu ateye imbere natera imbere ntazo bicazo gufashije. Ntukagirane ubugunge ngo umuntu akundana n'abantu, ntukamugira ubugunge ngo ateye imbere, ntukamugira ubugunge ngo bayiheza, ntukamugira ubugunge ngo abantu baramukunda. Ibyo nawe senga Imana bazogukunda, nawe korera Imana neza bazogukunda, nawe rondera kuba inshuti y'Imana bazogukunda, rondera kuba umugenzi w'Imana bazogukunda. Igituma batagukunda nuko utari mugenzi w'Imana, kuko wuzuye n'Imana, wemewe n'Imana, n'abantu barakwemera. Imana ibahezage. N'abantu barakwemera kuko wemewe n'Imana, n'abantu barakwemera. Imana idutabare. Abakozi b'Imana muri ino myaka usanga bagendanira ubugunge, abaririmbyi benshi usanga bagendanira ubugunge, abakozi ba leta benshi usanga bagendanira ubugunge bagenzi babo, abadandaza benshi usanga bagendanira ubugunge bagenzi babo. Kubera iki? Hadutse impwemu mbi y'ishari n'iyikeba. Imana idutabare. Imana idutabare. Iyo habaye ubugunge haba kwica mugenzi, haba kondera kumukuraho, haba kondera kumwica. Imana idutabare. Yesu rero avuga Natanayeli mu Bisirayeli atari mu bugunge, mu Bisirayeli atari mu buryarya, mu Bisirayeli, kuko mu Bisirayeli harimo abantu bafite ubugunge, harimo abantu bafite uburyarya, harimo abantu bafite ikeba, harimo abantu bafitaniye inzigo, harimo abantu bafitaniye ishari. Ntukamunyenzigo mugenzi, ntukamunyeshari mugenzi. Wirinde kumunyeshari, wirinde kumunyenzigo, wirinde kugenda n'ikeba, wirinde kugenda n'ubugunge. Mukundwa ibyo byihane, iyo kamere ubyihane. Imana ibigutabare ntibikubeko mukundwa.
Imana iturinde ubugunge mu mitima yacu, Imana ibiturinde. Yesu Kristo avuga kuri Natanayeli ko atagira ubugunge. Amen. Nta bugunge yari afise Natanayeli. Imana ibahezagire. N'aya majambo y'Imana. Natanayeli abakarorero. Yesu Kristo aramubona kuko abagendana ubugunge muri iyi minsi. Yesu arabazi. Abaririmbana ubugunge mu makorari afitaniye ubugunge arabazi. Abafise ubugunge mu bakozi ba leta arabazi. Abafise ubugunge mu gwaruka arabazi. Abafise ubugunge mu bubatsi arabazi. Imana idutabare. Twirinde ubugunge mu mitima, twirinde ikeba mu mutima, twirinde ishari mu mitima. Ibyo bituma umuntu arondera kwica umuntu, bituma umuntu arondera gukuraho umuntu, bituma umuntu aburana amahoro. Imana ibahezagire. Wirinde ntube mu bugunge, wirinde muri ino myaka ntube mu bugunge, kuko abantu bafise ubugunge. Sawuli agiranira ubugunge kuri Dawidi, ariko ntivyamuje ko Dawidi aba umwami. Iyo kuragira umugunge mugenzi wawe mukorana ibikorwa by'Imana cyangwa mukwanaka, ahubwo uri kuramuduza, bituma n'Imana imuduza, bituma Imana imuduza, ukarusha kugira ishari, ukarusha kugira ishavu, rikazokwica, rikazokujana muri Gehonome, kumwe ukazogwana esitoma, kumwe ukazogwana kubera wamana ishavu, wamana ishari, wamubabaye, uterwa n'ikintu muntu. Uzogira umubabaro aha kw'isi, uzoburira amahoro aha kw'isi kubwa mugenzi wawe ufitiye ubugunge. Impera n'imperuka bigute muri Gehonome. Byirinde mugenzi, wewe byagushikiye ubyihane, wewe byagushikiye ubyihane. Imana igutabare, ubyihane, Imana iguha amahoro mu izina rya Yesu. Usanga abakobwa bafite abagunge, iyo umukobwa aronse umufiyanse utaramuronka bacamugira ubugunge. Mu izina rya Yesu ubyihane. Mana ndagushimiye kubw'ijambo ryawe, ndagushimiye ko Yesu Kristo ko atwibutsa ko dakwiye kugira ubugunge. None ndasengeye umuntu wese agize ubugunge akagira ishikeba mu mutima, umubabarire cyane, umuhe kwihana mu izina rya Yesu. Abari nabo batayifise bakomeze ubarinde, shengero ryawe uririnde ubugunge, ni mu izina rya Yesu. Amen. ukaba nawe ufise intahe wifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. Niyo meza ndayakunda.